murashobora kunyemera n'amashi yacu tukayakomera umwami. Haleluya. Umwami arabereye, aya mazina yawe
abamubonye ababonye atsinzira tubisemerere haleluya mu kiyaga harayira nagomba mwami tubivuge ze kubinyerekeye itsoni nico nshoboye ndazi ko byose byaremwe nawe nico nshoboye gukora niwe byose byaremwe nawe byarakuremewe byose bizanwa nawe mwami niwe ni utuma
mbega woba wizera ayo majambo? Bishoboka ko ubikora n'ikiganza cyawe kirambuye ti iwe amashyi menshi ku mwami w'abantu. Hallelujah. Nagomba dufashanye muri iri sengesho. Hari imyaka maze nkijijwe, si myinshi ariko si mike, ariko hari ikintu ntigera nibwira, nuko nzi uko nashitse, uko nahejeje kumumenya. Ku munsi ukeye nama nifuza inyota nshasha, ku munsi uzanama numva Mana ongera usuke umunezero wo kukumenya. Ko nakumenye, sinibwira ko nashitse, umutima wanje urondera wewe gusa, mu mahema yawe niho shaka kwama. Umva, sinibwira ko nakumenye, sinibwira ko nashitse, umva ico nkora, umutima wanje urondera wewe gusa, mu mahema yawe niho shaka kwama. Mpishurira wawe mutima mfise inyota yo kukumenyago n'uyu munsi mwami. Mpishurira
yo kongera kurondera Imana, yo kongera kunyoterwa Imana, yo kongera kwifuza amahema yiwe. Twibagira ibiri inyuma, twibagira ibyaheze, tugomba kukumenya Mwami. Oh, menya inkomezi zawe. Menye icyatumye upfira, ukanyigura. Menye inkomezi, menye urukundo rwawe. Nta kimwe cyatumye untoranya mu bandi Mwami. Haleluya, haleluya. Yeah, menye inkomezi. Twongere kukumenya ukundi. Amazina y'ibyacu Mwami asigwe hasi, amazina y'ibyo dushoboye asigwe hasi. Nitwande kuvuga amazina yacu, nitwande kumenya amazina yacu, nitwande kumenya amazina y'abakozi b'Imana baraha. Izina ryonyene ni Yesu we. Nakini twagomba kumenya Mana, tumenya amajepfo, menya uburebure, menya ubwaguke, menya amajepfo. Ishurira Imana yireme kandi reka isengero ryonyine bisurira. Urashobora kurenza ngaho ijwi ryawe. Yesu Mwami, ongera wugurura amaso y'imitima yacu. Shurira wawe, oh visi nyota kukumenya kose. Yesu
si itegeko ukumva wewe wabikora n'amahoro. Hari umwe mu yabwiye gufukama n'amahoro, ashobora kukubwira kurambura ikiganza, ashobora kukubwira gushika hasi, ko wumva ubikora ukugaragaza iyo nyota n'ikigomba Imana yuzuze. Ubikore mu mwidegembyo no mu rukundo, nta kinezera. Nta kinezera. Nta kinezera. Kandi uti nta kinezera. Kukubona mwa nyobore. Haleluya. Ndakwiyeguriye, ndakwiyeguriye, ndakwihaye wese mwa. Y'abana bawe bagukunda, imitima y'abana bawe babonye ko ataco bari batagufise. Nico gituma turiko turabivuga ko tukwihaye Mana. Nico gituma turiko turabikora ko twoye n'amajwi yacu n'ibitugize. Ndakwihaye. Ndakwihaye. Oh, ndakwihaye.
ndakwihaye mwami nyobora mwami ndakwihaye ayo mashina yawe mana sindiko mwebwe ariko biri ariko no kuri uwo mwami mfise byinshi byo kumuvugako defo nuko akora biragoye gutahura agomba turimba n'indirimbo ishoka kuyizi cyangwa utayizi ariko mu buryo bwamwe muradukurikira kandi uratwumva uraturengera mana Jesus, Jesus. ingene wahebye inama 99 ku bwacu iyemwe yaricewe nakubabashe uranyihanganira n'ubu biganje imbabazi wangiriye zirasiga urukundo wanyeretse rurasiga amajambo mbanye make yo kubivuga byinshi byo kukuvuga ko Yesu bimwe bigora gusobanura ingene wahebye intama 99 Imbabazi
mwizigirwa kuri wewe kuri we iyo nabaye mwiza we uhora umbera mwiza mwana we uhora umbera mwiza uko umubyeyi mwiza akora umbera mwiza nikunkorera nikunkorera reka muririmbe reka nkuririmbe urahebuje urahebuje fasha tumubwire ngo iyo nabaye umwizigirwa iyo nabaye umwizigirwa kuri wewe mwami kuri we wowe uhora umbera umwizigirwa uhora umbera umwizigirwa iyo ntabaye mwiza iyo nabaye mwiza wewe uhora umbera mwiza uko umubyeyi mwiza umubyeyi mwiza bikumorera nikunkorera haleluya reka reka nkuririmbe wewe urahebuje imbabazi zawe zirasiga urukundo rwawe mwami amajambo yanjye haleluya wewe yesu mwami wanjye mu byo uvuga mu byo ukora haleluya ingendo umunda ukanyitwararika ibyo birandegera yesu we mbega yemwe ndashobora kumva amashyi y'abantu yesu amaze kuregera niba bishoboka ni uko ushyirako impundu zawe oh yesu we yeah. ibyo tutokwiza amajambo tubishyire muri ino melodi ibyo tutoshobora kuvuga kumure ibitokwira mu majambo yacu y'igifaransa mu majambo y'icyongereza mu majambo y'igiswahili fasha tubishyire muri ino melodi yesu we yesu mwami we yesu mwami uraturengera turiko turavuga ino melodi yemwe shengero fasha duserebura imana muri ino melodi nagerageje guserangura sanga ingene yesu atangaje kandi aturengera
umusuma arafise ikibanza ku Mana, umusambanyi arafise ikibanza ku Mana, uwishe arafise ikibanza ku Mana, uwugwaye arafise ikibanza ku Mana, umunyantege nk'abantu bavuga ngo wewe ntacyo urimo nawe arafise ikibanza ku Mana, w'abantu bataye arafise ikibanza ku Mana, uwacitse intege arafise ikibanza ku Mana, umutunzi arafise ikibanza ku Mana, n'umukene nawe arafise ikibanza ku Mana. Ku Mana bose baratumiwe, abanyamibembe barezwa, abagwaye barakizwa, abafise intege ntibasubizamwo intege. Fasha dusemerere. Turashobora kwivuga twenyene. Reka munyemerere twese atawe ufite ikibazo mu mubiri uvyaguruke dukurira ubwatsi umwami wacu n'amashi n'impundu kuko icyo aragikwiriye. Aya mashi nayo numva abo Yesu amaze kurengera. Nimuze mwese ayo mashi akome. Hallelujah. Amen. 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 Mfasha nubwo ari karavyumva umugenzi wawe kubera communion fraternelle umbwira ati ingo muze mwese tutazira uwo mwami. Hari abantu Yesu yagiriye neza bari ngaha, nabo hanze turi kumwe. Ndashaka kumva amashyi yacu. Sinabumva amashyi yacu ku mwami w'abami. Murayizi? Turayizi? Abayizi nayo ibiganza byabo. Okay, abayizi tubigisha abandi. Tubigishe.
turashobora kubigisha. Muze mwese abo yagiriye neza, duhitane inanga n'ikembe, tubuze turirimba, tuvuga ibyo yakoze, oh bihambaye. Karorose Yesu utayizana dukurikirana amashi, twese tse tubivugira hamwe, twese muze mwese, muze mwese abo yagiriye neza, duhitane inanga n'ikembe, tubuze turirimba, tuvuga ibyo yakoze, oh bihambaye.
Jejeta yampaye amakiza ankiza indwara ampa amahoro n'umunezero. Sinabumva ushobora gushyira akamashyi May God bless you.